La première corruption au Burundi kwabaye kudutesha imico n'akaranga ubuntu bwacu. Iki kibazo c'intwari ibereye arico kibazo mfise ku mutima uko bukeye uko bwije, ikintu cyose ndaciga imvo n'imvano. Ijambo ryitwa leta niryo jambo rya mbere ryishe umuco w'uko umurongozi aba umuvyeyi. Iki kintu rero cyo kumenya gusonera ivy'igihugu dusonera, iri tongo ry'igihugu no kuvuga iki kigize igihugu territoire, iri tongo ry'Uburundi niryo gusonerwa ni cambere, ni cambere. Ica kabiri amategeko y'igihugu, amategeko y'igihugu nibwo butegetsi bw'igihugu mu bisanzwe, nibwo butegetsi bw'igihugu, amategeko y'igihugu. Hanyuma umuntu w'igihugu rero kumusonera yumvire urahembwa, ahubwo karagateka warose kubona uje imbere y'abandi, ako gateka ukakitesha aho gakoreye ugaca uvuga ngo banzume. Iyo ntwari ibereye twaramaze kuyishinga, amategeko ariho, abantu bamwe bariko barigishwa. Hakenewe iki? Dukora iki? Tubome ico giturire, tugiseke, turabe ko canga. Muga twese turi kumwe, nimuvuge ngo neva ngo genda useke igiturire wenye. Iyi nama shaka ko dufuma tuvyandika utazokwemera kuja kuri urwo rugamba. Tuca tuvuga tuti wewe uri muri babandi baharanira igiturire. Turabe ibintu tuza turavuga izo ngwara tuzigire gute, dukora iki? Ubu administration igiye guhinduka. Il faut qu'on sache comment gérer le budget en bon père de famille, dukorera ku ma programme kandi ari faisable. Rero nico gituma nshaka yuko dutangura ivyo vy'intara twaramaze kwipanga neza, ntihagire ikizodutsinda, tuze dusange ibintu bimeze neza. Nico gituma ndabasaba ko naho twara tuntu dushiraho ari amakomisiyo ari iki tubishireho mugabo twebwe tumenye yuko turiko turagwanya igiturire kugira ngo tujere neza ivyo dufise twongere duhige n'ivyo tutararonka.